Mwiriwe mwaramutse bivanye na muserere njera ko tudasaba kuri Kiyago Channel TV. Wowe subscribinze uri umuntu w'umwubaha. Nawe utari subscribinga bikore vuba kugira ngo ube mu muryango wa Kiyago Channel TV. Ku munsi w'ejo umwaka wararumanye ko mu gihugu ca Israel, aho Israel yatera igihugu ca Palestine neza mu gace bita Hamas. Abayobozi ba Hezbollah bariko baricwa cyane. Aha twovugamwo Hashem Safieddine, umukuru w'inama y'ubutegetsi bwa Hezbollah yazimiye kuva ku munsi wa gatanu. Emmanuel Macron, umukuru w'igihugu c'Ubufaransa, yatangarije Israel ko itazongera kuyiha ibigwanisho. Benjamin Netanyahu yishura amubwira ko bamaramaye. Turongeye kubaha ikaze muri no nkuru. Hari itariki ndwi z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi 2023, neza na neza mu masaha y'igitondo niho Israel yatangura kurasa muri bande ya Gaza. Ako gace kakaba kari mu gihugu ca Palestine. Ako gace mwumva ngo ni bande de Gaza kari mu majaruguru ya Israel na Egiputa. Ako gace mwumva kakaba gatumbereye neza ku nkengera y'ikiyaga Mediterane. Mbega Israeli ni igiki cayitumye kuja gutera muri Hamas? Ubwa mbere biravugwa ko bapfa cane ubutaka kuko Palestine idashaka ubukoloni. Israel nayo ifise intego yo kunyaga agace ko muri Palestina. Ikindi Israel cayiteye gukimbirana na Hamas ni inyuruzwa ry'abanyesirayeli ryakozwe na Hamas, bigatuma Israel itavyihanganira. Ikindi cateye amakimbirane hagati ya Israel na Hamas ni ugushaka ko Hamas yigarurira ubuyobozi mu buryo bw'iterabwoba. Tugaruke kuri ya tariki twari twabamenyesheje. Iyo tariki ni itariki ndwi z'ukwezi kw'icumi 2023. Wari umunsi mubi cane kuko abanyagihugu bo muri Gaza batewe ibisasu vya mbere bivuye muri Israel bitari vyiteguriwe. Vyarabandanije, intambara irakomeza, abantu baricwa cane, abari bashoboye guhunga canke guhungishwa barahunze. Abantu benshi nibo bavuga ko bamaze kwicwa muri iyo ntambara yo muri Hamas na Israel. Hari itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 niho Hezbollah yamenyesha ko yatewe na Israel, kandi vy'ukuri vyari vyo kuko Israel yari yateye Hamas bwa mbere ica itandukira mu majepfo ya Liban. Nkuko nabivuze muri documentaire ziheze, abenshi barishwe n'ibisasu bikomakomeye ndetse n'indege zicira imiriro. Nkuko bivugwa n'umushikiranganje ajejwe amagara wo muri Hezbollah, aramenyesha ko abamaze kwasiga ubuzima atari bake. Nkuko Benjamin Netanyahu abivuga, yamenyesheje ko Hezbollah agiye kwisibanganya kw'ikarata. Mbega ko Hezbollah iriko ihura n'amahano menshi, ubwo Hezbollah ntigiye gufutwa kw'ikarata nkuko Benjamin Netanyahu avyivugira. Neza hari itariki 28 z'ukwezi kw'icenda 2024 niho Hezbollah yatangaza ko Hassan Nasrallah yishwe mu gitero c'indege ziva muri Israel. Uwo Hassan Nasrallah akaba yari umuyobozi wa Hezbollah. Ivyo rero vyaratumye abanyagihugu bo muri Hezbollah babona ko ataho bariko baja canke bava. Nyuma yuko Hassan Nasrallah
ashengeye, Hezbollah yaciye ifata ingingo yo gutunganya amatora, baca bafata ingingo yo gutora uwahoze ari umukuru w'inama y'ubutegetsi, nawe si uwundi ni Hashem Safieddine. Uwo nawe akaba yavutse mu 1964, ni muvyara wa Hassan Nasrallah. Bwana Hashem Safieddine yari yarahawe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyerekana ko Hashem Safieddine ari umwe mu vyihebe biri mu burere bw'Abarabu. Neza neza hari ku munsi wa gatanu itariki 4 z'ukwezi kw'icumi 2024 niho Bwana Hashem Safieddine vyavugwa ko atawuzi irengero ryiwe. Bamwe baramurondeye ku matelefone baramubura. Abanyagihugu baho barakeka ko yarashwe mu bisasu vyarashwe na Israel, aho vyaturikije inzu gushika kuri cave ya 42 mu majakuzimu. Abandi nabo bakiyumvira ko yoba yaranyurujwe. Tugaruke ku nkuru yari yategekanijwe uno munsi. Aha ni mu Bufaransa, aho hari habaye inama y'ibimenyeshamakuru mu rurimi rw'igifaransa canke mu rurimi rw'ikinofunofu, ni conférence de presse. Iyo nama ikaba yari yatumiwemwo na nyen'icubahiro umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron. Mu bibazo vyabajijwe vyarerekanye neza ko adashigikiye na gato Benjamin Netanyahu. Amwe mu majambo yavuze muyakurikirane. Demandons des cessez-le-feu. C'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière. Iyo dusavye guhagarika ingwano tuba dusabiye Gaza, tutibagiye na Liban yatewe mu ndwi iheze. Ntitwoshishikara kuvuga ngo hagarika intambara mu gihe ibigwanisho tuguma tubitanga. Aujourd'hui de cesser le feu à Gaza. Uno munsi guhagarika intambara muri Gaza nico kintu coza imbere y'amategeko kugira hubahirizwe agateka kazina muntu, no kuronka amahoro n'umutekano vya kiremwamuntu, na cane cane hagati y'ibihugu bibiri, Liban muri Hezbollah na Palestine muri Gaza. Ubuherutse turi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turi kumwe na Joe Biden, umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabaye umwe mu bakuru b'igihugu bafashe mu mugongo Israel. Aho twari mu nama y'ibihugu vyunze ubumwe, twavuyeyo twumvikanye ko ari guhagarika intambara. Ndababajwe cane no kubona Benjamin Netanyahu yaciye afata iyindi nzira. Si on appelle un cessez-le-feu, la cohérence c'est de ne pas fournir les armes. Rero ndasubiyemwo, iyo tuvuze hagarika intambara, ntibikenewe ko abariko batera intambara tuguma tubarungikira ibigwanisho mu migambi yabo. Ivyo rero ndabivuze ku ruhande rwa Gaza no mu majepfo ya Liban, aho bita muri Hezbollah. Benjamin Netanyahu we ntiyahengeshanije na gato kwishura Emmanuel Macron. I have a message for Vise ubutumwa kuri Perezida Emmanuel Macron. Uno munsi Israel iriko yisigura ku bintu ndwi bihanganye. Na cane cane turavuga ku basi babo. Turiko tugwana na Gaza muri Hamas. Ivyo binyeshamba vyo muri Gaza vyishe, biriba, bica imitwe y'abantu, vyongera biraturira abantu itariki ndwi zo kw'icumi. Ubu ni umunsi twatanguriye ko intambara. Ubu turiko tugwana na Liban muri Hezbollah kuko bakoze ubwicanyi usumba ubwabaye itariki ndwi z'ukw'icumi mu buraruko bw'imipaka yacu. Kandi baraturikije ibisagara vyo muri Israel kuva mu mwaka uheze. Turiyamirije abahontis bo muri Yemen ndetse n'abamilis Shiite bo muri Iraq na Syria baboneka ko aribo barungitse amadrone arenga 100 n'ibisasu kuri Israel. Twongeye kwiyamiriza abayahudi n'abasamariya bashaka kwica abanyagihugu bo hagati mu gisagara. Turiyamirije Iran yateye misile balistique 200 ku ndwi iheze ibirungika muri Israel.
all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron ibihugu byose biri civilize vyategerezwa gushigikira Israel, ariko Perezida Emmanuel Macron n'abandi bategetsi bo mu bihugu vyo mu burengero batangaza gufatira embargo ku bigwanisho bitangwa kuri Israel. shame on them. Ubumaramare kuri bo, mbega ubumaramare. Rero reka ndabatangarize ibintu bikurikira. Israel izotsinda yaba haboneka ubufasha canke butaboneka. Itegerezwa gutsinda kandi muzoguma mumaramara nimwabona dutahukanye intsinzi. Israel iriyamirije cane abantu baduhenda ngo turi kumwe kandi tutari kumwe. Israel izoguma igwana gushika itsinze ku bw'ineza yacu no ku neza y'amahoro ndetse n'umutekano kw'isi yose. Muri ano majambo Benjamin Netanyahu avuze ko azokomeza kugwana gushika atsinze. Tugaruke cyane kuri Hezbollah, Hassan Nasrallah na Hashem Safieddine bose bacikanye. Ubwo muri Hezbollah hazoguma hatwagwa nande? Ivyo si bimwe bigaragaza ko Hezbollah igire isibanganywe mu kanya gato. Ubu ni bumwe mu buhinga Israel iriko igaragaza muri no misi. Abatwara intwaro bo muri Hezbollah bose iriko ibatikiza. Mbega Israel twovuga ko ikoresha uburyo ubwahe kugira ngo itikize abo bantu? Bamwe baravuga ko abo bantu babashamwo utwuma kugira ngo babone iyo bageze. Abandi nabo bakiyumvira nti hariho bamaneko bahari aho hagufi kugira baze baramenyesha iyo bari. Ubu rero nkuko mubibona Hezbollah ntaho ifise ifatwa. Kanya kari isase abantu baguma batikiza neza ku munsi w'ejo, aho Israel yahimbaza umunsi wo gutanguza ingwano muri Hamas. Byagaragaye ko muri Hezbollah yarungitseyo ibisasu byinshi. Ibyo ni bimwe vyerekana ko Hezbollah ataho igiye gushika. Tugaruke kw'ijambo rya Emmanuel Macron. Nk'uko Emmanuel Macron yabivuze, yaramenyesheje ko hohagarikwa intambara muri Hezbollah ndetse no muri. Ivyo ni bimwe bigaragaza ko Emmanuel Macron yitandukanije na Benjamin Netanyahu, kuko ngo mu nama yahuje ibihugu Emmanuel Macron na Joe Biden bari bahanuye Benjamin Netanyahu bamubwira ko yohagarika iyo ntambara. Neza bavuyeyo babona ko yabishize mu ngiro, ariko nyuma sivyo yakoreyeko. Benjamin Netanyahu nawe akababazwa n'iryo jambo yavuze, amwereka ko amaramaye. Ubwo ivyo navyo ntibigiye kwerekana urwanko runini hagati y'Ubufaransa na Israel. Ni hano rero dusozereye kino kiganiro. Reka tubashimire ngo mwese mwadukurikiranye, naho ubutaha. Neza mwari kumwe na Jerry Judas kuri Kiyago Travels TV. Mufyonde kuri subscribe, like, partage kugira ngo dushishikare kubazanira ibiganiro biri ku mwanya, naho ubutaha.